ayita inkuru y'imvaho. Yego sawa, hereza mu magroupe atandukanye cubona abijejwe na protection civile kugira ngo arico bakora. Eka ndabaramutse nabahani ikaze mwese nk'abanyarwanyi bacu bamuriko murabana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turabashikiriza ngaha kumbonesha kure yacu kandi yanyu ICTV bonesha kure imwe rudende bashikiriza amakuru avugwa mu Burundi, amakuru avugwa mu karere ka Afrika y'ubuseruko, inkuru zivugwa muri Afrika ndetse n'irya nino kw'isi byose turabitohoza tukabibashikiriza irya nino. Ano makuru araza kugaruka kuyarabana na politike, umutekano, agateka kazina muntu, ubutungane ndetse no mu bindi bisata bitandukanye. Turonse n'akanya turaza kubashikiriza amakuru avugwa mu karere yose, turayatunganya tukayabashikiriza twifashishije umugwi ubamenyesha amakuru bakorera irya nino baturungikira mu makuru maze naje nkatunganya nkagushikiriza mu buryo bw'idonido. Sangwe ikaze. Mu ntara ya Gitega umushingwamanza asanzwe azwi cane yemejwe mu bagize inama nkuru y'ubutungane. Inama nkenguzamateka isanzwe ikorera Igitega umugwa mukuru wa politike yemeje abagize inama nkuru y'ubutungane igizwe n'abantu batatu bose bava mu bwoko bw'abahutu. Muri abo hakaba harimwo umushingwamanza azwi cane yitwa Segatwa Fabiano amaze imyaka 45 mu mwuga. Babiri muri abo bagize iyo nama nkuru n'abakenyezi, Nindayikengurukiye Consolate ndetse uyo akabavuka mu ntara ya Kirundo mu buraruko bw'igihugu, yatowe ku majwi 39 kuri 39, na Kabura Elizabeth avuka mu ntara ya Makamba ni mu bumanuko bw'igihugu, yatowe ku majwi 38 kuri 39. Nkuko bivugwa na Banyankimbona Domina n'umushikiranganje yajejwe ubutungane yari yaserukiye leta y'u Burundi. Abo bakenyezi babiri bafise impamya bushobozi mu bijanye n'amategeko kandi bakoze mu masentare yatandukanye nk'abashikiriza manza. Ubundi agira gatatu mu bagize iyo nama nkuru y'ubutungane yemejwe n'abakenguza amateka bose bari bahari n'umushingwamanza Segatwa Fabiano. Segatwa Fabiano akabazwi cane avuka mu ntara ya Kayanza mu buraruko bw'u Burundi. Nibirantije Jean Marie uyo ni umukenguza amateka yatowe mu ntara ya Karusi igice co hagati gishira ubuseruko bw'u Burundi. Yibajije ikibazo kubijanye n'itorwa ry'umushingwamanza Segatwa Fabiano amaze no kurenza imyaka yo gukukuruka. Umushikiranganje ajejwe ubutungane akaba yamwishuye ko vyasabwe n'umukuru w'igihugu afatiye ku burambe afise mu mwuga. Uyo rero Nibirantije Jean Marie uwo mukenguza amateka yatowe mu ntara ya Karusi akaba yabajije ikibazo kijanye n'itorwa ry'uwo mushingwamanza Segatwa Fabiano amaze kurenza n'imyaka yo gukukuruka. Umushikiranganje akaba yaciye amwishura ko ivyo vyategetswe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Segatwa Fabiano akaba amaze imyaka 45 akora nk'umushingwamanza mu Burundi, akaba afise imyaka 75 y'amavuka. Muri Muhuta ibarabara rikuru nimero 3 ryaracitse ku Rutunga. Ibarabara rikuru nimero 3 rihuza umurwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura hamwe n'intara zo mu bumanuko bushira uburengero riciye mu Rumonge ubumanuko bushira uburengero bw'u Burundi, ryaracitse kuva kuri uno wa mbere bivuye ku musozi wasidutse ahitwa ku Rutunga muri commune Muhuta. Turejuru yatanganyika iyi ni glissement de terre. Urabona aha naho turi muri commune Muhuta ubu nyene kuri uno mwanya no masaha ni saa zingahe ngaho? Ni saa zingahe? Saa 6:40. Shona kuri uno musozi wa Muhuta barabara ritareja mu Rumonge muri commune ntara ya Muronge nyene. Umusozi wa Mandagaye glissement de terre. Shona yuko ibarabara ubu ntiriko rirahita ava mu Rumonge bahagaze abavi Bujumbura byahagaze kandi nta kindi kintu na kimwe gishoboka
inzira siyocika uno munsi kugira ngo abantu bashobore kuba borengana. Nije ndahari ndahashitse nije wenyene niho nibereye kuri tere. Niho ndi kuri tere nivyo ndiko ndirabira ndahageze ndi ku safari ni pikipiki. Ahita inkuru y'imvaho. Yego sawa, hereza mu magroupe atandukanye cubona abijejwe na protection civile kugira ngo arico bakora. Aretse barabara rya Rumonge Bujumbura Rumonge ntirikorera hita kuri uno mwanya kandi ntibikunda kuno munsi rishobora guhita, kandi ku musozi bavuye hejuru umandagarira mwibarabara neza gushika kuri Tanganyika. N'aba bakiri muri kote Kinindo nibaza ko bidakunda no munsi. Amakuru nayo ndakereje muri groupe bari bose mu gihanahana muri groupe kumvuza umutekano. Sawa, ni guhera ku muhingamo wo kuri wa mbere ibarabara ryugaye nk'uko bivugwa n'abanyagihugu. N'ibintu vyashitse tutashoboye gutahura. Umusozi uri haruguru y'ibarabara ushitse ahitwa Rutunga warasidutse, vyabaye nk'uko habaye ikinyamugigima. Duca tubona ibivu bivanze n'ibibuye binini biriko biratembagara mu mwanya udashikana n'igice c'isaha. Ibarabara ryari rimaze gucika. Biratangaje kuko muri uwo mwanya nta n'imvura yariko iragwa. Bikaba bivugwa n'abanyagihugu bamenyesha ko bari basanzwe bamenyereye kubona imisozi isiduka mu gihe c'imvura. Abadereva b'imiduga ica amafaranga mu kunguruza abantu iva i Bujumbura canke iyiva mu ntara zo mu bumanuko bushiraho uburengero bw'Uburundi zikaba zidashobora kurengana. Barahanahana ingenzi hanyuma imiduga igaca isubira inyuma. Ibi ni bivugwa n'abadereva babwiye abamenyesha amakuru. Mu kugerageza kurondera inyishu ishirahamwe Sojas Atom rikaba ryatsindiye isoko ryo gukora ibarabara rikuru nomero 3, rikaba ryaciye ryihuta kurungikayo amamashini yaryo kuri uyu wa kabiri. Si irya mbere iryo barabara ricitse bivuye ku misozi isiduka muri ako gace nyene ka Rutunga. Muri 2013 amazu menshi hamwe n'isengero vyarasenyuwe n'ibibuye binini vyivanzemwo amazi y'uruzi rutoya rwarenze inkombe bivuye ku mvura y'isegenya. Mu vyononekaye hakavugwamwo n'abantu bahasize ubuzima. Mu ntara ya Rumonge ibiciro vy'ibifungurwa bimwe vyaragabanutse, ibindi biguma biduga. Igiciro c'ibiharage vyumye caragabanutse kuva mu ntango z'uku kwezi kwa Ruheshi mu gisagara ca Rumonge mu bumanuko bushira uburengero bw'Uburundi. Abanyagihugu bakaba bashimishwa no kubona ico giciro caragabanutse, mugabo bakababazwa n'ukuntu amamese yazimvye. Basaba abajejwe intwaro gufata ingingo zibereye kugira ngo ibiciro ntibisubire kuduga. Ikiro c'ibiharage bibayabaye bifungurwa n'abantu benshi bakaba baba ku mugwa mukuru wa Rumonge, kikaba kigurwa hagati y'1200 n'1300 mu gihe mu kwezi kwa Rusama guheze ivyo nyene vyagurwa hagati y'1700 n'ibihumbi 2000. Haribonekeza cane ubukene bw'ico gifungurwa mu ndwi za mbere za Rusama uyu mwaka. Ibiharage vy'umuhondo bifungurwa mu ngo z'abifise navyo nyene bikaba vyaragabanutse igiciro. Vyahora bigurwa hagati y'amafaranga 2600 bigurwa 3000, none ubu kiri ku 1700. Umuceri wimburwa mu Burundi ukaba ugurwa hagati y'2200 n'2400, ariko mu gihe mu kwezi guheze wagurwa hagati y'2600 n'2700. Umuceri bita umutanzania wa kabiri ugurwa 2200, ariko mu kwezi guheze wagurwa hagati y'amafaranga 3200 n'3300 vy'amafaranga y'amarundi. Abadandaza twasanze mu Rumonge bakaba
bashimishwa n'igabanuka ry'ibiciro vy'ivyo bifungurwa, bakaba bamenyesha ko iki gihe ciyimbura arico gituma ibiciro bigabanuka. Hari ibindi biguma biduga igiciro, naho ibindi biciro vyagabanutse. Hari ibindi bifungurwa navyo biguma biduza ibiciro, harimwo ibigori n'amavuta y'amamesa. Ikiro c'intete z'ibigori kuri ubu kiriko kiragurwa 1,300 mu gihe mu kwezi guheze cagurwa 1,100. Ikiro c'ibiraya kigurwa 1,300 mu gihe mu kwezi guheze cagura 1,200. Ibido y'amaritiro 20 y'amamesa y'ilitiro 20 igurwa ibihumbi 120 mu gihe gatoya k'amaritiro 5 kagurwa 22,500. Ibiciro vyagumye biduze ku bw'abadandaza. Abadandaza b'amamesa bati twibaza ko umwimbo wabaye muke bica bituma igiciro kitagabanuka. Naho abanyagihugu bashimishwa n'igabanuka ry'ibiciro vy'ibifungurwa bimwe bimwe nk'umuceri, baratera kamo abajejwe intwaro ngo barikanure abadandaza ntibabace mu ryahumye baduza ibiciro mu misi iri imbere. Mu yandi makuru ariko aravugwa cane mu karere, ndakwibutse ko ugikurikiye amakuru avugwa ngaha kumbonesha kure yacu kandi yanyu ICTV mbonesha kure imwe rudende bashikiriza amakuru, muba mwaranyegejwe amakuru abavugwa irya nino. Mukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ari kumwe n'umushikiranganje mu vyo wajejwe harimwo inkino n'urwaruka Ezekiel Nibigira yateye iteka ibirori vyo guhimbaza umunsi mukuru wahariwe inkino kuri uyu wa 23 ruheshi 2022. Ibirori vy'uyu munsi mukuru bikaba biriko bibera mu ntara ya Mwaro. Mu bindi biriko biragarukwa ko cane irya nino turavye ibivugwa mu karere, mbabwire amakuru avugwa kubirabana n'umuhari wa M23. ni inkuru yivugwa cane nga mu karere ka Afrika y'Ubuseruko cane muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. M23 iti ntitwiteguye kuvibonagana mbere y'ibiganiro na leta. M23 niko ishikiriza. Umutwe w'inyeshamba za M23 uvuga ko wakiriye neza umwanzuro w'inama y'abakuru b'ibihugu bo mu muryango wa Afrika y'Uburasirazuba isaba ko imirwano ihagarara kakanya, ariko ko ngo ititeguriye kuva mu muji wa Bunagana mbere yuko ugirana ibiganiro na leta. Leta ya Kongo ifata M23 nk'umutwe w'iterabwoba wo kuvuga ko ataco ivyo bivuze kuri wo. Uvuga ko leta yagiye yirengagiza amasezerano bagiranye mbere. M23 ivuga ko leta yagiye yirengagiza amasezerano bagiranye mbere. Umuvugizi wa M23 Major Wiringoma akaba yabwiye abamenyesha makuru ko uyu muhari utigeze utangaza intambara kuri leta ya Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ko ugabwa ko ibitero n'abasirikare ba leta ukirwanaho. Major Wiringoma akaba yumvikanishije ko uyu muhari ushobora kuba wava mu muji wa Bunagana. Yagize ati kuhava si ikibazo, ubu nisangaho, ubu ni 3:10 dushobora kuhava 3:10, tugushobora kuhava 3:10 hanyuma 10:10 z'umugoroba bagatangura kuturasaho, bagatangura gutangaza ngo twisubije Bunagana, twabirukanye. Bagatangura kuturasaho, nta muntu numwe ubivugaho ivyo baturasaho. Iyo MONUSCO irimo kuturasaho, iyo bica imiryango yacu, ivyo nta muntu numwe abivugaho. Kubera iki bimera gutyo? Kubera iki iyo politike yo gufata abantu mu buryo butandukanye? Ni nkaho abandi bo bafite uburenganzira bwo kubaho bonyene. Ariko twatangira kwirwanaho mugatangura kutwamagana ku maradiyo, ivyo biraduhangayikishije. Leta ya Kongo ikaba yaramaganye abibasira abanyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, abakoresha imvugo ihembera urwanko. Inama yo kuwa mbere y'abakuru b'ibihugu vyo muri EAC ikaba yarateraniye i Nairobi mu mugwa mukuru wa Kenya. Ikaba yarategetse ko imirwano ihagarara aka kanya, ko ndetse no kuva mu bice biherutse kwigarurirwa nta bwoba bw'ingabo z'akarere. Abakuru b'ibihugu bo muri EAC bakaba
baranemeje irungikwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ry'umugwi w'ingabo z'akarere zo kugwanya imihari yitwaje ibirwanisho irimo n'uwa M23. Leta ya Kongo ikaba ivuga ko uwo mutwe w'ingabo z'akarere udakwiye kubamo abasirikare b'u Rwanda. Majoro Ngoma akaba avuga ko atampungenge M23 itewe n'uwo mutwe w'ingabo z'akarere, avuga ko biteguriye rwose kandi ko atabwoba abafise. Wiringoma rero akaba ari umuvugizi wa M23, bakaba baheruka no kugurura umupaka wa Bunagana wari wugawe, ariko bakavuga ko bipfuza amahoro vy'ukuri kandi ko badashaka intambara, ko baba bariko barigwanako. Wiringoma rero akaba ari umuvugizi wa M23. Leta ya Kongo ikaba yaramaganye abibasira abanyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda canke abakoresha imvugo zihembera urwanko. Inama y'abakuru b'ibihugu byo muri EAC bakaba baragiranye inama i Nairobi, mugwa mukuru wa Kenya, yategetse ko imigwano ihagarara ako kanya. M23 umuvugizi wayo avuga ati twogira ubwoba bw'iki? Ntabwo. Akaba yamenyesheje ati turi bugire ubwoba bw'iki? Bwande twebwe igihe cose turwanira kuramuka kwacu, kuri ejo hazaza abana bacu, kuri ejo hazaza iki gihugu, nta bwoba dushobora kugira. Yongeye guhakana ko ivyo umuhari wa M23 wagirizwa na leta ya Kongo vyo gutegwa inkunga na leta y'u Rwanda, avuga ko atana kimwe ngo leta y'u Rwanda ifasha M23. Ati habe n'urushinge u Rwanda rwigeze ruwuha. Ati habe n'urushinge u Rwanda rwigeze ruwuha. Kuwa mbere ubuyobozi bw'intara ya Kivu ya ruguru bukaba bwarasohoye itangazo buvuga ko bibujijwe ku badandaza n'abakozi bagasutamo kwinjiza no kurungika hanze ibicuruzwa binyuze ku mupaka wa Bunagana. Bukaba bwanavuze ko uzobirenga ko azofatwa nk'ukora ubucuruzi bwa magendu ufatanya n'umwansi akazobiryozwa n'amategeko. Ariko Majoro Ngoma akaba asangiye ari ingamba irimo ubuswa no kwivuguruza. Ati ni gute wobuza abantu guhahirana n'igihugu? Dushire mu gaciro mu burasirazuba bwa Kongo tweze iki? Ese murabizi ko n'ingwa yo kwisiga n'ingwa yo kwigisha abanyeshure iva muri Uganda, ko amakayi ava muri Uganda? Ivyo murabizi. Imisumari yo kubaka inzu ahanini iva mu Rwanda, ko ibifungurwa biva muri Uganda. Hano ndi ibunagana kugira ngo ubone umukati ugomba kuja muri Uganda, ugomba kohereza umuntu muri Uganda. Akaba yavuze ko abakuru b'ibihugu vya EAC bakwiye kumenya impamvu ituma M23 irwana. Ati bagomba kumenya impamvu ituma tugwana kugira ngo turamuke tugwanira ejo hazaza hafise uburumburuke hiki gihugu. Kuvuga ko iki gihugu catewe mu gihe leta bazi impamvu ituma turwana, ivyo nukuba indyarya. Akaba yakomeje ku gahenge M23 yari yatangaje ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa kane uyu mwaka, avuga ko kagaragaza ko uyu mutwe witeguye kuganira na leta ya Kongo. Ati amahanga botse igitutu leta ya Kongo kugira ngo ibone impamvu yacu tugwanira, twebwe twiteguye ibiganiro. Ivyo rero ni bimwe mu makuru yaragizwe havugwaga cyane irya nino banywanyi bacu. Mwifuza kurajeho mbere bashikirwa n'amakuru n'ibiganiro mwene nk'ibi tubashikiriza, fyonda kuri subscribe dushize ko inkuru ikagushikira mu ba mbere. Bihe byiza kuri mwese, nivyo ndabipfurije.